Turiwekerezo rya 18 kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2019 sanga kazi bakunzi mwese muri ko muradukurikira numanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye tugira dore nkuru yagize Uburundi buriteguriye kwakira abarorerezi mva makungu mu matora yo mu mwaka wa 2020 ariko yamara ngo bazobanza kwiwezwa neza ko arico kizoba kibazanye mu gihugu murakurikira umuvugizi w'umukuru w'igihugu murano makuru w'igihugu nago rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora ruherutse gushira ahabona ingingo ngenerwa ko zizogenga abamenyesha makuru mu matora yo mu mwaka wa 2020 muri izo harimo kumenyesha makuru atarekuriwe kumenyesha ibitigiri ifata kibanza bizoba biriko birava muri ayo matora ingingo yiyamirizwa n'abamenyesha makuru kwije kubabuza gukora umuga mu bwigenge n'abashirama dani vyisharo vya politike hamwe n'abashingwa manza bo mu bihugu bitandukanye vyo muri kano karere bamaze iminsi ibiri mu nama yo kwigira hamwe ingorane ziri mu Burundi muri izo harimo kwiga uko abakurikiranwa ku mabi ariko raba mu gihugu bazoshengezwa imbere y'ubutungane izo ni zimwe mu nkuru zigiza n'amakuru mu kanya ni Donito. Dasuye kwipfuriza ikaze Uburundi ngo buriteguriye kwakira indorerezi mva makungu matora mu mwaka wa 2020 kubera ko bwifuza ko matora azoba ku mugaragaro ariko ngo bazobanza kwibwezwa neza ko arico kizoba kibagenza ivyo bikaba byavuzwe kuri uyu wa gatatu na Jean-Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu arongera akavuga kandi ko Uburundi bwakwije ibisabwa byose kugira ayo matora azobe tumukurikire. Ivyo vy'abarorezi mva makungu birafise amateko mpuza makungu abigenga. Twebwe ko twemera ko amatora azoba ku mugaragaro. Niba bisaba yuko bagomba guhagarikira amatora mu Burundi abajejwe kuraba yuko ibisabwa n'amategeko bikwiye bazoheza babemerere. Nibabona koko ko baje nk'abarorerezi atarabazanywe n'akandi gatima cyane n'undi mugambi n'intumbero nta nkeka bazobemerera mugabo nibasanga ikibazanye atari guhagarikira amatora ari ukuyonona tuzobabwira tuti reka twigirira amatora nk'ajyandi twagize kandi tugira imana amatora bahagarikiye mu 2015 barayashimye ko yagenze neza ayo bahagarikiye mu 2010 barayashimye ko yagenze neza urumva rero ko twashoboye amatora ataco dushoboye ubu dushoboye byose nitworeka kuyashobora kuko ico gihe twagira amatora duteza amashi dutakamba ngo dufashe ibi muri ibi nabiriya ubu ntaco dusaba nta nakimwe dusaba twarikwirije ibikenewe mu matora. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu avuga kandi ko Uburundi buza ubwa mbere mu kubahiriza agateka kazina muntu uko biri mu mico n'imigenzo y'abarundi n'ubunyene Jean-Claude Karegwa. Uburundi buza mu bihugu vya mbere byubahiriza agateka kazina muntu. Ivyo ndabikubwira kubera iki ndumuntu maze kubona rimwe na rimwe inzego zijejwe umutekano zirashobora kwihenda inzego jejwe ubutungane zirashobora ko umuntu wese cerekana ko umuntu ari umuntu nuko yihenda mugabo hagiyo Burundi bufise abagabo bijunja n'ijambo n'abagore bafise umutima rugabo kuko babwira uti nyabu nujya muntu naho mwamufashe siwe mwari gufata uriya baravuga bati muratubabarira byatugoye twihenze uno munsi uravye ibihugu singomba kuvuga ibindi bihugu mugabo ubajije abanyamahanga binjira mu Burundi no munsi baratemberana amafaranga mu ntoki nta ubakorako abanyamahanga baridagadura baridegemvya mwijoro ku murango bagatembera hirya no hino mu gihugu atankomanzi mugabo nibo basimbira kwisunzu y'inzu ngo Burundi nico gihugu ca mbere gihungabanya gateka kazi na muntu haba namba twaba dusumbiriza abandi mu kubahiriza biri mu ndero y'abarundi biri mu mico n'imigenzo. Naho Karegwa ndenza ko avuga uko Jave nibigire icegera cy'urongo y'urunani higwa abarundi binungane RCP abona ko kubahuka kuvuga ko Uburundi bwubahiriza ataka zina muntu ari gukindaga abarundi birigwa barabura ababo na cyane rero uko abagandagurwa abari bajejwe nako ababagandagura ari ababajejwe kubakingira kurikira Jave nibigira. Kwa mbere ho amajambo yavuze n'amajambo akindaga abarundi yuko barabura abantu
kubera uyu munsi nta muntu atazi yuko mu Burundi abantu barapfa baricwa bakicwa n'abajejwe intwa bakicwa n'abajejwe kubacungera tubavuga nk'ubu akarero ka vuba je bundi aho mushinga ntaheje amaruge nyange yishwe akagandagurwa mu nyamaso hama gatora ikiziga mu rugo iwe ico gihe cyo munsi nta muntu amenya uwamwishe nabo bafashe umunsi nk'iko baramutoza ngo bavuge uwamwishe kindi naco nuko umunsi kuva mu 2015 bashaka tuvuga yuko umunsi habaye guhanira atazira muntu byagarutse kuri leta mu bisanzwe leta yijeje guhanira atazira muntu nabo bakesha mu mashira hamwe leta nije gukingira atazira muntu ariko uyu munsi intwaro iriho uyu munsi irica abantu ku mugaragaro hariho abanyuruzwa hariho abafatwa ku nguvu hari n'abandi rero bagenda akazi mengo tamenye iyo bagiye rero kuvuga yuko uyu munsi avuze yuko uyu munsi Burundi buri mu bihugu bya mbere ku isi bane atazira muntu ubwa mbere hoho birababaje kubera hajya hari imiryango abariko barakora mu nkovu barazi ababirwa barabura barazi kandi raho umunsi ubundi bageze bashaka naho tufata mu byeki bukene kubaje mu matazira muntu harimo n'ingina imibero y'abantu hari abantu umunsi go bayishwara n'ingwara kubera kubura imiti amashira hamwe nayo umunsi go yatotezwa hariho yayugawe hariho yafuswe hariho n'ayandi umunsi abandi bagarika tufata rero kuri pariseme ntiyaritswe vuba bayo ku munsi rero ivyo avuga nibaza yuko atavuga igihugu cy'u Burundi biraboneka yuko uyu munsi hariho guhohotera hazira muntu haba ku bato kubakuze eka no kubana tuvuye yuko umunsi rero ariko ararenza urugero uravye n'umugwi ujejwe kuraba gatazira mu Burundi hariho uvuga yuko hariho ufise impungenge kuvyeka gatazira muntu cyacana mu bihe by'amatora umuntu yofata nk'akarero ingene imigambwe musi banye uravye mugambwe senere ngine katotezwa none abantu bari mugambwe wa senere sabarundi ntibahohoterwa nivuze ko rero burone n'ibwishe umuntu yovuga uravye nk'ingene mu miseze ingene abana mu mashuri batotezwa ngo bagize gribillage ivyo byose nivyerekana yuko umunsi atazira muntu mu Burundi kada gahoterwa gose. Turabandanya n'amakuru twabateguriye bemesha makuru n'amaradiyo kuri uyu wa gatatu byarahamagawe kumviriza integuro y'itegeko rizobagenga mu matora yo mu mwaka wa 2020 unanihigwa igihugu rujeje kugenzura uko bimesha makuru bikora mu Burundi CNC gwagiriye ko rubasaba no kwemeza iryo tegeko rishasha radio Isanganiro n'ikinyamakuru iwacu byaranse kujaniranwa bisaba ko kubanza kwiga na cyane ibijanye n'iryo tegeko eka n'ingingo zirimwo mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi aratubwira bimwe mu biri muri iyo neguro biteye amakenga. Mu matora y'umwaka wa 2020 amenyesha makuru ntibazaba barekuriye gutangaza ibyavuye mu matora imbere yuko umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora sen ushikiriza ibiharuro vyawo biri mu iteko rizogenga ko amenyesha makuru bazokwigenza mu gihe c'amatora nkuko ryateguwe n'umugwi w'igihugu jeje kugenzura umugwi wo kumenyesha makuru sense kubwo warongoye sense Nestor Bankumukunzi iyo ngingo yashizwe kugira birinda akajagari gahora kabo gasanga ahantu hamwe amajwi yaho ntasa bivanye n'abayatangaje muri iyo ntego y'iteko kandi birabujije kuzotangaza ibiharuro bivuye mu vyigwa by'abahinga bakorera ku gace gatoya bagaca bavuga ko muri rusange ivyo bita sondage mu gifaransa sense ivuga ko ivyo by'amasondage atari isoko ryo kwizera ryo kugwa ko makuru kuvyerekeye inkuru zica ku mbuga ngurukana bumenyi sense imenyesha ko umunyamakuru azohirahira agatangaza ivyavuye mu matora abishishije kuri izo mbuga azokurikiranwa n'inzego z'igihugu zijeje guhana ivyaha inyuma yo guhanahana ivyumviro kuri iyo nteguro y'itegeko ibinyamakuru n'amaradiyo bitari bike vyaci bishira umukono kuri iyo nteguro biraryemeza ikinyamakuru iwacu na radio Isanganiro nivyo vyatse gushira ku mukono bikanavuga ko bishaka kubanza kujiga neza bikanatanga n'intererano yavyo urongoye urwego sense yaciye abaha ikiringo c'indwi imwe gusa ngo bazobe batanze intererano zabo. Thierry Bigirindavyi tumukengurukire ngo naho vyari bwaboneka bamenyesha makuru bakwa uburenganzira bwo kurangura umwuga wabo nkuko biri mu itegeko ngenerwa ko rizogenga abamenyesha makuru mu gihe c'amatora yemejwe kuri uyu wa gatatu ivyo bishikirizwa n'umumenyesha makuru yigenga Eloge ni yonzima kubwiwe ngo kubabuza abamenyesha makuru nako gutangaza ibiharuro fata kibanza byavuye mu matora nuko banumya kugira nibazoshire abona amanyanga azoba ariko arakogwa n'ubutegetsi tumukurikire nakataraboneka ivyarabibaye umwuga wo kumenyesha makuru
iyo code de conduite amategeko ngenderwako atunganywa nabo yiga hanyuma sense nkuko byanditse no mu mateka yigenga ikayakurikiza ikaraba ko kakaranga mutima ko kumesha makuru y'amategeko ariko arakurikizwa uno munsi rero ko sense izana ikintu igashiraho ngo sinya mutegeza gukora gutya ahubwo ntangazwa n'ababisinye nayo batabisinye bakoze ico bategeza gukora ibintu rero by'akamara amaza byabaye ni ibintu bitari bw'imboneka rimwe muga bitanatangaje mu gihe Burundi burimwo kuko iyo hageze ko abantu bitwa ngo nibo bajejwe korosha gufasha uwo mwuga w'abamenyesha makuru gutera imbere ubwo bwigenge bw'abamenyesha makuru kubaho bagaca bagiraho bavuga bati noneho nta ruhusha nta bubasha mufise bwo gutangaza ikintu na kimwe cyavuye mu matora abamenyesha makuru bene bacu basigaye mu Burundi ntibari bakorera kuri tere cyo no kwita tere imeze nabi cyane bakorera muri ca gihugu ubyura umutwe bakamena bakorera muri ca gihugu umuyobozi mu bushikiranganje ajyameje bakamutora mu nzu bakamwica bakamuhamba mu rupangu yahora bamwo sinzi ko bari umaze gusoma rya ico bita code de conduite barashiramwo neza ngo birabujijwe no gutangaza n'ikintu na kimwe biciye ku ma micro ibituvuga noneho ngo no kuri internet no kuvuga batinya bati mbe noneho naho twababujije kuvuga naho byinshi ari byo batavugira aheru bashaka kubibona bakandika message bakayirungikira naka kandi uretse ko mu Burundi no munsi umupolisi canke imbonera ko afite uburenganzira bwo kuza akagufata akakwaka telefone ati kuramo code ndabe ibyo urimo ni mfata iryo tegeko nk'ubwoba burengeje noneho bwaburiya butegetsi buvuga buti naho abantu twabahondaguye twababujije gukora baracavyura umutwe ni nko kuvuga bati rero noneho ni mu kazi be vyose bihagaze ku ngingo imwe ingingo ya 10 iri muri ayo mategeko ngenerwa ko azogenga abamenyesha makuru kuko ubivuga ko atamenyesha makuru numwe ari kuriwe kumenyesha ibyavuye matora atari umugwi ujeje gutegura amatora seni Innocent Muzi yarongoye televiziyo Renaissance amenyesha ko iyo nzira imwe ari zirimwe naho yo kumenyesha ibyavuye mu matora ariyo izotuma umugwi seni ushikiriza ibitigiri ushatse ntihagire n'ubibeshuza kurikira Innocent Muzi. Iyo ngingo ya seni irasanzwe cyane uravye biriko biraba mu gihugu n'imigambi iboneka bafise yuko byanse bikunze bari abantu bari ku butegetsi batsinda amatora yaba umukuru w'igihugu bazoba bazanye yaba abo muri n'amashinga amateka cyangwa mu makomine birumvikana n'ingingo ishimikiye cyane ku ngingo imwe irya code yose ugiye kuraba ingingo article ya 10 niho bihagaze byose kuko nivuga ko ata muntu numwe umumenyesha makuru arekuriwe ku nzira iyo ariyo yose kumenyesha ibyavuye mu matora kurarya ku ma bureau de vote atari abo muri seni ibyo ingaruka yabyo ni ingaruka yabo byo nuko abashobora kuba ari ku ma bureau de vote bashobora kuba baharuye uko bigenda biraboneka ugasanga biteye kubiri n'ibyo seni ivuze imaze gutanga ibyavuye mu matora nabo nico nyene babikoreye no kugira ngo bazotangaze ivyo bashaka uko babipanze icyatumye amatora ya 2025 aba meza bose bakayishimira uhereye ku bari ku butegetsi no munsi nuko ico gihe arabamenyesha makuru arabarorerezi bashobora kuvuga ivyo bariko barabona biriko biraharurwa muri iryo sinergie twagize kiya gihe twabitanga uko bibonetse kuri bureau de vote uko bibonetse ku ntara uko bibonetse ku buryo seni ntiyashobora kuvuga ibidahuye n'ivyo ubu rero no kuvuga yuko iyo nzira imwe gusa iriho izoba ari seni izovuga ibyishatse uko ishatse atawushobora kwibeshutsa nico bigamije nta kindi kandi nibwo buryo buri mu buryo busanzwe buzwi yuko bukoreshwa n'abiba amatora
Tuanaye n'amakuru twabateguriye amashirahamwe adani ivyicaro vya politiki hamwe n'abashingwamanza bo mu bihugu bitandukanye vyo mu karere barateguye inama yo kurabira hamwe ingene ingorane ziri mu Burundi zotoregwa inyishu abagirizwa nabo ibyaha bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane mpuzamakungu. Umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishiramwe Akat Burundi ari muri iyo nama ngo naho abagirizwa ibyaha abagirizwa ibyaha badasohoka igihugu ngo bitebuke bazofatwa bashengezwe imbere y'ubutungane. Inkuru tubaza mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami. Muri inama yahuje abashingwamanza hamwe n'abatwara amashirahamwe ategamiye inyungu za politike bavuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Iyi nama ikaba yatunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ibitagenda neza ku kibazo cyo mu Burundi kuva injyane za politike zitanguye mu 2015. Kubwa Maître Armel Niyongere aserukira ishirahamwe Akati Burundi akabona ko guhuza ivyumviro n'abandi bashingwamanza hamwe n'abatwara amashirahamwe ategamiye inyungu za politike bo mu bindi bihugu bituma bagira icizere ko bazoshobora gufasha kwitegura neza gufasha amatohoza ariko araba muri senare mpuzamakungu mpanavyaha eka no kuraba ingene imiryango yabuze ababo yoshobora gufashwa. Twateguye inama ihuza ibihugu byo muri Afrika vyabayemwo amatohoza ya senare mpuzamakungu mpanavyaha harimwo muri ivyo bihugu aho mushikiriza amanza wa senare mpuzamakungu mpanavyaha yatanze imitahe gukurikirana bamwe bagirizwa n'ivyaha bisanzwe bihanwa niyo senare mpuzamakungu mpanavyaha. Uyu munsi rero kuko muzi yuko mu Burundi hari amatohoza iyo sentare twashatse gutumira abashingwamanza bari muri ayo madosiye hama dutumira n'abandi bari mu mashirahamwe adakenera ibiciro vya politike bakoze cyane kuri ayo madosiye mu gufasha imiryango yabuze ababo muri ivyo bihugu kugira bashobore kutubwira ingene bo babigenjeje natwe turabe ingene ivyo baciyemwo dushobora kudufasha kwitegura neza mu gufasha gushigikira amatohoza ari karaba ya senare mpuzamakungu mpanavyaha no kuraba ingene imiryango yabuze ababo tushobora kuyishira hamwe tukayifasha gushikaho izoronka agashumbusho ikabona ubutungane kuri ayo mabi bakorewe. Ivyo bihugu rero ni bihugu vy'u Buganda, ibihugu ca Kenya, abaserukiye Republique Centrafricaine, abaserukiye Côte d'Ivoire. Abo bose baje kudufasha kugira ivyo vyabashikiye nk'abashingwamanza bakuri bari muri ayo madosiye bashobore kutubwira intamba myinzitizi bagiye barahura nazo kugira natwe dushobore kubishira mu kibazo cy'u Burundi muri dosiye y'u Burundi bidufashe niyaba barahuye n'ingorane natwe turondera ingene tutohura n'ivyo bahuye ahubwo dushobore kwitunganya neza hama dushigikire ayo matohoza dushigikire sentare gushikaho abakoze ivyaha bahanwa hama abakorewe ivyaha nabo bashobore gutunganirizwa. Naho kubona bagirizwa ivyaha bakiri mu gihugu cy'u Burundi batanasohoka igihugu bwa Maître Armel Niyongere ngo bitebuke bazofatwa banashengezwa imbere y'ubutungane. Abagize ivyaha nabo baguma mu gihugu bakanga gusohoka impera n'imperuka barafatwa. Hariyo abantu bose muzi yuko bakoze ivyaha bakibaza yuko badakogwa ko ariko mu nyuma bahavuye bagafatwa. Nituvuze ko two turakora abo bakoze ivyaha bazobafata uyu munsi canke ejo bashobora no kubafata mu myaka 5 canke irenga. Igikuru nuko twebwe nk'abashingwamanza tuguma twiteguye tuguma turiko turaha ibikenewe abakorewe ivyaha kugira impere n'imeruka bazoronka ubutungane. Abo nabo bakorewe ivyaha abo nabo bakoze ivyaha bamenye yuko impere n'imeruka ubutungane buzoteba bukabakurikirana bukabahagarika hama bagaheza bagakubitwa intaye mu gahanga. Umushingwamanza Marie Duzima ava mu gihugu ca Centrafrique we arahumuriza abantu bose kuko ubutungane mpuzamakungu mpanavyaha nibwihuta mu matohoza hama kubona igihugu cy'u Burundi caravuye muri senare mpuzamakungu mpanavyaha ngo naco bivuze kuko hazotegerezwa kuba impinduka ubutegetsi bugahinduka gutyo abakoze ivyaha bashengezwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu mpanavyaha.
De toutes les façons, d'abord, effectivement, le Burundi était membre de la CPI. Icambere na mbere Uburundi bwari muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Uburundi bwaravuyemwo. Twarabikurikiranye. Uburundi mu misiri imbere bushobora kuzohinduka. Twabonye ko hari n'ikindi gihugu cavuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Harakuwe umukuru w'igihugu w'ico gihe. Ariko ico gihugu caragarutse muri iyo sentare nuko vyagenze. Ibintu birasubira ko vyahora nkuko mejeje kubivuga ico sabwa cyose n'igihe vyomara twaravuganye n'abagenzi banje b'abarundi ntibacika intege ivyavuzwe birahari n'ivyanditswe birahari bibaye ngombwa hazobandanywa ubushakashatsi habandanywa gushigwamwo inguvu hasabwa intererano n'ibindi gushikaho ubutungane buzokora pour que un jour la justice puisse se faire au Burundi par rapport à tout ce que nous connaissons. Iyi nama y'imisi ibiri yo kurabira hamwe ingene amashirahamwe ategamiye inyungu za politike hamwe n'abashingwa manza ikaba yatanguye kwigenekezo ya 17 ukwezi kw'icumi ikaba yaheze kuri uyu wa 18 ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Abitavye inama bakaba baje bava mu gihugu ca Uganda, ca Kenya, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Republika ya Centrafrique hamwe n'igihugu ca Côte d'Ivoire. Vous l'avez introduit chez le ministre de l'administration du Hodrige ndikumwami tumukengurukire nkuru ya nyuma yano makuru mu mategeko araba abubakanye mu Burundi ngo nta na rimwe rivuga kwiyo wubakanye n'ufise ikibazo c'ukutavyara baca bavana ukiretse rero iyo aba azi icatumye atavyara hama akabihisha uwo bubakanye ivyo bivugwa na Aimé Laurentine Kanyana mushikiranganje y'ubutungane arakamenyesha kandi ko muri ico gihe uwo aba gize iryo banga aba agize ikosa ryo kubesha uwo nawe gaheza agakurikiranwa n'amategeko y'u Burundi tumukurikire. Mu mategeko y'u Burundi mu bituma abubakanye bashobora kuvana kwahukana nta nahamwe hari yuko iyo basanze muri bo hari utavyara bashobora kukizira bakahukana ariko rero biravana n'ico byavuyeko kugira ngo uyo atashoboye kuvyara ibikunde murazi yuko y'abantu bagomba kubakana bategerezwa kuvugana ukuri ubwo rero iyo bariko barayaga kenshi baranayaga n'ivyo kubaka n'ivyo kuvyara hanyuma bishitseho ugasanga muri abo bubatse harimo umwe abizi neza ko hari igituma atazokwigera vyara ntakibwira uwundi ngaho ikaba ari igituma bishobora kumenyekana kikaboneka neza aho rero bishitse ugasanga yaramubeshe hari ikintu gikomeye cyane yamubesheko uwo yumva bimubabaje muri urwo rugo arashobora gusaba yuko bavanisha kubera imvo yuko hari ikintu yamubeshe gikomeye cyane mu buzima bwabo. Nikiri no nkuru rero cyose ko amakuto kutoroshikiza kuri uno munsi wa gatanu kandi abashimwe se Marco maradukurikira naho butaha.